mwese bakunzi bacu ndabaha n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kugenekerezo rya 16/0 mwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu Kayanza hamwe n'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizobigera kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura hongere hacemwo hake izuba mu Rumonge, Ibururi hamwe n'Imakamba. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke, ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigera kuri °C 30. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 3 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 21. Nuko rero ni hana bakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.